Shalom bakunzi, Mwami Yesu abahezagirane n'ingo zanyu n'ivyo mukora. Mwami Yesu abahezagire cyane kubw'uyu munsi udasanzwe Imana iduhaye. Dawudi yaranditse ngo horaho uyu munsi uhora baturemeye umunezero no guhimbagwa. Mwami Yesu aguhe guhimbagwa n'ivyiza. Uyu munsi nshaka kuvugana namwe Isaburi ya 40 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 ivuga ngo narorohereye uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva gutakamba kwanje. Ndashaka kuvuga kurorera icyo Imana yakubwiye cyangwa kurorera wihanganye, kuko mu gihe cyo kwihangana harahaza amajwi menshi. Hariho ba Senebarati, hariho ba Tobiya, hariho ibintu byinshi biza mu gihe cyo kwihangana. Dawudi umwanditsi mwiza aravuga ngo narorereye uhoraho nihanganye. Ndashaka kukubwira rino jambo kuri uyu munsi, muri kino gitondo, aho numviza mu gatondo, ku mugoroba, aho wumviza rino jambo hose, urorere umwami wawe wihanganye. Urorere umwami wawe wihangane. Tuheze Satani amajwi yawe ngo akongorere yuko Imana yaguhebye, yarakwibagiye, abandi ukarebera ku bandi, abandi bahishuwe. Narorere yuko nihanganye. Kwihangana, haleluya. Kwihanganira he? Kwihanganira muri presence y'Imana. Narorere uhoraho nihanganye, antegera ugutwi. Igihe cyose yumva, ntiyumva imyidogo, ntiyumva kwicurukira, yumva umuntu yihanganye. Narorereye uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva gutakamba kwanje. Amen. Ndakwifurije kurorera wihanganye. Satani ari igihe aza akatwumvisa ibindi byaratevye byagize rorera umwami wawe wihanganye. Narorereye uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva ugutakamba kwanje. Ahejeje kumva umurongo ukurikira wa 2, kandi ankura mu gobo rw'amahonero n'umwishawe w'ivyondo. Haleluya. Ndakunda Yesu. Azadukura mu vyobo, azadukira mu vyondo. Ankura mu gobo rw'amahonero n'umwishayo w'ivyondo. Ankura mu gobo rw'amahonero n'umwishayo w'ivyondo. Imana igukure mu ishayo ry'ivyondo warurimwo. Imana igukure muri iryo shayo ry'ivyondo. Aheza ashira ibirenge vyanje ku rutare, ashigikira intamboko zanje. Mwami Yesu ashigikira izo ntamboko zawe. Haleluya. Mwami Yesu ashigikire izo ntamboko zawe. Ashira ibirenge vyanje ku rutare, ashigikira intamboko zanje. Mwami Yesu ashigikira intamboko zawe. Umurongo wa 3, kandi yashize indirimbo sha mu kanwa kanje. Mwami Yesu akuremera indirimbo sha. Kuri uyu munsi ndagusengeye muvandimwe, uri kurankurikirana. Mwami Yesu akuremera indirimbo sha. Mwami Yesu azikurema indirimbo. Mwami Yesu azarima indirimbo sha, kandi yashize indirimbo sha mu kanwa kanje. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobiraba batinye bizigira uhoraho. Amen. Imana igukore igitangaza uburyo abandi babiraba bizigira umwami wawe, bavuge ngo mu by'ukuri ni Imana yabikoze. Narorera uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva gutakamba kwanje, maze kwihanganira mu bikari vyiwe. Haleluya. Andemera indirimbo sha. Aravuga ngo mwana wanje, iki ni igihe cyawe cyo kuririmba, iki ni igihe cyawe cyo kuririmba zaburi. Aravuga ngo kandi yashize indirimbo sha mu kanwa kanje. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobiraba batinye bizigira uhoraho. Hari abazobiraba, hazobiraba kwihangana kwawe. Abazoreba ko kwihangana kwawe, bavuge mu by'ukuri yarihanganye kugeza ku munota wa nyuma. Kandi yashize indirimbo sha mu kanwa kanje. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobiraba batinye bizigira uhoraho. Benshi bazobiraba batinye bizigira uhoraho. Ndakwifurije indirimbo sha. Ndakwifurije Imana ikuremera indirimbo sha. Imana yacu izirema indirimbo sha. Benshi bazobiraba batinye bizigire uhoraho. Yashize indirimbo sha mu kanwa kanje. Mwami Yesu akuremera indirimbo sha. Reka nsome abantu Mwami Yesu yaremeye indirimbo hano mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 30 umurongo wa 13. Aravuga ngo Sara aravuga ati Imana irantwengeje. Sara aravuga ati Imana irantwengeje. Igice cya 21 umurongo wa 6. Igice cya 21 umurongo wa 6 mu gitabo cy'Itanguriro. Sara aravuga ati Imana irantwengeje, kandi n'abazumva bose bazotwenga kaje. Haleluya. Imana igutwenze. Haleluya. Wewe warorereye wihanganye, Imana igutwenze. Wewe warorereye wihanganye, ndagusengeye Imana igutwenze. Sara yarorereye yihanganye. Harageze igihe abwiye umugabo ngo biranze. Umugabo aravuga ngo
ndazi Imana icyo yadusezeraniye ntizibesha. muri mu Baroma haravuga ngo niyo izizura ibyapfuye izayita ibitariho nk'ibiriho, ngo Sara yizera ibitokwizigiwe. Haleluya. ngo abasekuruza b'amahanga menshi amaze Imana imuremere ino ndirimbo. aravuga ngo Sara aravuga ati Imana irantwengeje kandi abazobyumva bose bazotwenga kanshi. Haleluya. Imana igutwenze kuko kwihangana kwawe Imana igutwenze. Ndagusengera Imana igutwenze muri uyu munsi udasanzwe. Imana igutwenze. Dufite Imana izigutwenza, dufite Imana izitwenza. Imana yacu igutwenza. Sara aravuga ati Imana irantwengeje kandi abazobyumva bose bazotwenga kanje. Igice cya 30 umurongo wa 11 mu Itanguriro haravuga ngo Leya aravuga ati Leya ndahiriwe kuko abandi bagore bazonyita umuhirwe. Haleluya. Uwo mwana mwita Asheri. Ndagusengera ngo Asheri avuka iwawe. Asheri. Haleluya. Hari igitangaza gishobora kuza kimeze nka Asheri. Aravuga ngo Leya aravuga ati ndahiriwe. Imana igusanzaho amahirwe. Imana igusuka amahirwe ku buzima bwawe. Haleluya. Ndakwifurije muvandimwe, ndakwifurije amahirwe. Ndakwifurije ko Imana ikuremera Asheri wawe. Leya aravuga ati ndahiriwe kuko abandi bagore bazonyita umuhirwe amwita Asheri. Kuko hari abandi bazonyita umuhirwe, hari abazombona bavuga ngo narahiriwe. Haleluya. Ndakwifurije amahirwe masha, ndakwifurije amahirwe. Leya aravuga ngo ndahiriwe n'abandi bagore ngo bazanyita umuhirwe. Ndakwifurije amahirwe y'Imana ku buzima bwawe. Ndakwifurije amahirwe y'Imana. Dawudi yavuze ngo naroreye uhana nihanganye. Leya mu bantu bihanganye, Leya yarihanganye. Amaze kwihangana aravuga ngo ndahiriwe kandi n'abandi bagore bazonyita muhirwe. Kubera iki? Narihanganye. Bene data, tucika intege, ihangane, komeza. Hari umunsi uzoririmba nk'iyi ndirimbo Sara yavuze ngo uhoraho arantwengeje kandi n'abazobyumva bazotwenga kanje. Umwami Yesu agutwenze. Umwami Yesu azigutwenza. Yatwengeje Ana mu myaka myinshi yari amaze arindiriye Samweli. Umwami Yesu yaramutwengeje. Imana yatwengeje Sara. Imana yatwengeje Sara. Nawe birashoboka muri kino gitondo ko umwami wawe ashobora kugutwenza. Zaburi 126 umurongo wa 2 haravuga ngo ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge. Akanwa kawe Umwami Yesu akuzuye ibitwenge. Haleluya. Ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Mwami, ururimi rwawe Imana ruguzuza indirimbo. Irukuremo amaganya muri urwo rurimi rwawe. Imana ikuremo kwiganyura, kwidoga, ibintu bipfuye. Imana ikuzuza indirimbo. Ico gihe mu kanwa kacu kari kuzuye ibitwenge n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Ico gihe mu mahanga bavuga bati uhoraho dukore bikomeye. Natwe tukavuga ngo ni koko uhoraho dukore bikomeye. Natwe turanezerewe. Haleluya. Uhoraho gukorera bikomeye, nawe unezeranywe n'abanezerewe. Ni koko uhoraho dukore bikomeye, natwe turanezerewe. Umva, ndakwifurije umunezero. Ndakwifurije ngo umuhoraho agukorera bikomeye. Uririmba ino verse ivuga ngo ni koko uhoraho adukorera bikomeye, natwe turanezerewe. Uririmba ino Zaburi ivuga ngo yashize indirimbo mu kanwa kanje. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Hari abazobiraba batangare bavuga ngo mu by'ukuri ni Imana yabikoze. Dufite Imana izikuranye imyanya n'ibihe. Daniel yaravuze dufite Imana izayimura umubabaro. Dufite Imana izayirura. Dufite Imana idukunda. Haleluya. Umwami Yesu akuremere Zaburi yawe. Indirimbo sha uririmbe ngo ico gihe mu kanwa kacu kari kuzuye ibitwenge. Haleluya. N'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Imana ariko Abisiraheli gitangaza. N'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Haleluya. Ico gihe mu kanwa bavuga bati uhoraho dukore bikomeye, natwe turanezerewe. Ico gihe baravuga ngo uhoraho dukore bikomeye, natwe turanezerewe. Ni koko uhoraho dukore bikomeye, natwe turanezerewe. Ndakwifurije Umwami Yesu akunezeze. Umwami Yesu akuremera indirimbo sha. Haleluya. Hari akaririmbo nkunda kavuga ngo Mungu wetu wa ajabu. Imana yacu igitangaza ikuremere indirimbo, nawe uririmba uvuge ngo ni koko uhoraho dukore bikomeye, natwe turanezerewe. Umwami Yesu aguha umugisha. Ndakwifurije kwihangana. Shishikara wihanganye. Hari umunsi uzoririmba iyi Zaburi. Hari umunsi uzovuga ngo ni Imana ibikoze, nanjye ndanezerewe. Abagukikuje bazovuga ngo niyo ibikoze. Abagukikuje bazovuga ngo niyo ibikoze. Urakoze. Kandi umusengere. Data mu izina rya Yesu, nuduha umutima wihangana.
kuko turifuza kuririmba zaburi ivuga ngo niko guhoraho dukoreye bikomeye, natwe turanezerewe. Cyangwa twifatikanye na Leya yaravuze ngo ndahiriwe ngo n'abandi bagore bazonyita umuhiwe. Haleluya! Uduheze kwihangana kugeza mwami duhiriwe, uduheze umutima wihangana. Sara yaravuze ngo n'abazovyumva bazotwenga nkanje, abazovyumva bazotwenga nkanje. Haleluya! Ndagukunda Yesu. Abazovyumva bazotwenga kanje, abazovyumva bazotwenga kanje. Uturemera umunezero, uturemera ishimwe, uturemera impundu. Abazovyumva bazotwenga kanje. Haleluya! Abazovyumva bazotwenga kanje. Ni koko uhoraho dukoreye bikomeye, natwe turanezerewe. Yesu abahezagire.